misi yose Imana ije kuvuga ivuga kazoza muri kubu ntivuga ibyo hagati kandi nivyo abantu bakwiye kumenya yuko badakwiye gucika intege aho hantu reka ndaguha akarorero riko urabona CNDD FDD yaragwanye igihugu cyane aho nyene hateye esiritu burya hari abantu bacitse intege hariya iyo bari hari abacitse intege kandi hariho nabandi bapfiriye ku rugamba mugabo muri bo baravuga ati hariho vision dufise hari ikintu tugomba gushikako uno musi hari bamwe batari bazi yuko uno musi bazoba bayoboye igihugu ego batoba bashitse nga abandi batazoba barubaka bamwe ntibari bazi yuko bazubaka ama etage bamwe nga ego ariko barahasitse kubera iki bari bumva ico kintu mu mutima yuko bategeza kuhashika mugabo barumva ico barabona aho bazoshika mugabo hagati. Hello guys, murakomeye Sunny Lincoln Alou comme d'habitude Miss Mafsari gomenye musumeno maso yinyana. So les amis, murabona yuko dufise umusangwa wacu sinomwitse umushitsi, reka ndamwite umusangwa kuko asanzwe ari umusangwa. Mu bisanzwe kuba muzi bamwita Maître Ezekiel. Akaba anahanura canke arotora abantu benshi basigaye bamurondera akabarotorera indoto cyane ugutandukanye ukaneye no kwakira umwami Yesu Kristo urarondera Maître Ezekiel akagukorerako. Uyu munsi tukaba twateguye ikindi kiganiro ariko imbere ya byonse reka abanze kwanza abaramutse n'abakunzi ba Lincoln Alou ndetse n'abakunzi biwe. Nuko turabaramukije aho mu wese ari ndetse ivyo uri kurakora aho uri kuratwumviriza hose ukora aho uri nyimbujyanye nyimburi kuragenda turakuramukije mu izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze cyane natwe turabaramukije cyane reka tuje ku kiganiro cy'uno munsi yego nyezina mbega twibukanye teme uyu munsi ivuga ngo iki? Teme y'uno munsi ni ugutegurirwa kuba ukomeye. Ugutegurirwa kubaho. Yes. Gutegurirwa kubaho umengo kirimwa amajambo menshi. Yego kirimwa ibintu byinshi. Mbega uyu munsi waduteguriye gutegurirwa kubaho. Wotubwira impamvu waba waduteguriye iyo teme? Igituma nateguye iyo teme no kubera abantu benshi burya hari ico bita destine canke Imana itegura kazoza k'umuntu. Yes. Hanyuma iteguye kazoza k'umuntu umuntu ntagashikira uko nyene oya hari hahantu aca hari ibintu acamwo rero twashatse kugira twigishe abo bantu aho hantu baca benshi baradebukirwa benshi bakagira ibibazo benshi bakiheba oro batazi yuko vy'ukuri bariko bategurirwa ibintu bikomeye imbere yabo. Yego mbega umuntu yomenya yuko yateguriwe kubaho kwiwe gute? Gutegurirwa ni gute umuntu yomenya ko yateguriwe kubaho kuba great canke ukomeye? Nibaza yuko nta muntu ashoka bimenya mugabo ugiye kukoresha filozofi ukagenda uraraba abantu bashitse kure bose uzokumva amakuru yabo asa na yasa. Rero umuntu arashobora kumenya ati jewe ndashobora kuba ndi muri uyu mugwi. Icambere nibaza yuko umuntu yomenya no kumenya yuko indani muri we abayumva yuko atari mutoya abayumva yuko hari ikintu azofasha abandi hari ikintu akwiye gufasha abandi abayumva yuko hari ikintu atekeye muri we gikeneye abandi hari ikintu kiri difera afise abandi bakeneye. Uwo muntu rero no kumenya yuko haba hari ikintu yateguriwe haco kintu aba yaragiteguriwe kugira ngo azagishitse mu bantu. Burya abantu bose Imana yabahamagaye gutandukanye hari abahamagawuka abandi bahamagawuko muga no kumenya yuko igishimana yashatse gukura abisirayeli muri Egiputa ngibajane mu gihugu Bibiri ivuga ngo
ngo yagomba ibajane mu gihugu c'amata n'ubuki. Turagonda kuvuga ngo igihugu cacu ni c'amata n'ubuki kandi vraiment c'est bien ni koko nivyo ni koko kabisa. Imana yababwira ngo nzobajana mu gihugu c'amata n'ubuki ngo igihugu ngo kirimwo amazu mutubatse ngo igihugu kirimwo amasoko mu mataba na hehe ngo yatobowe sinzi ko mva ico kintu mu yandi magambo harimwo amazi atakintu gikenye kibaho Bibiri ivuga ngo kandi ngo aho hantu nta nguvu zanyu zizojamwo. Urumva Imana ibakura hariya igomba kubajana muri ico gihugu kimeze uko harimwo amahoro harimwo amatekano harimwo ariko Imana ntiyigeze ibabwira muri mu butayu canke mu bugaragwa. Ibakuye hariya ibabwiye ngo ndabajane hariya muga mu bugaragwa ntiyigeze ibabwira. Oro mu bugaragwa hitababwiye hari ico bita inzoka z'ubumara. Bibiri ivuga ngo harimwo inzoka z'ubumara gusubira mu vyagezwe 8 hasomye kandi bibiri ivuga ngo Imana yaremeye yuko basonza ahantu bari kugenda iminsi 3 bahagenda imyaka 40. Sinzi ko mva ico kintu muga bavuye hariya ibabwiye ngo ndabajanye mu gihugu c'isezerano mugabo ntiyababwira hehe mu bugaragwa. Misi yose Imana ije kuvuga ivuga kazoza muri kubu ntivuga ivyo hagati kandi nivyo abantu bakwiye kumenya yuko badakwiye gucika intege aho hantu. Reka ndaguha akarorero. Urabona CNDD FDD yaragwanye igihugu cyane aho nyene hatebe esiritu burya hari abantu bacitse intege hariya iyo bari hari abacitse intege kandi hariho nabandi bapfiriye ku rugamba. Mugabo muri bo baravuga ati hariho vision dufise hari ikintu tugomba gushikako. Uno musi hari bamwe batari bazi yuko uno musi bazoba bayoboye igihugu batoba bashitse nga abandi batazoba barubaka bamwe ntibari bazi yuko bazubaka ama etage bamwe nga ariko barahasitse kubera iki bari bumva ico kintu mu mutima yuko bategeza kuhashika mugabo barumva ico barabona aho bazoshika mugabo hagati burya benshi wari kubabwira ngo abarundi benshi no musi wari kubabwira ngo tubajane aho hantu hagati uwo basubiza inyuma hari hagati ingwano ikamabombe ibiki kurara mu myobo kurara he I'm telling you bamwe bacavuga ngo ndademission ndavuyemwo kubera iki benshi nibakunda ako kantu kababaza kandi ako kantu kababaza nyene niko karimo umuntu kugira ngo ashobore gushika ahandi hakomeye no kuyobora neza aho hantu. Sinzi ko mvico kintu abisire bari muri Egiputa I'm telling you bumva banezerewe umwe wese yavuga ati turagiye mu gihugu c'isezerano turagiye he kuryoherwa turagiye kugirane hari amazi atangorane tudakoreshwa bufuna buhoro ariko ntigeze babwira he mu bugaragwa vyari bigoye kuhaba. Bibiri ivuga ngo Imana yashimye yuko basonza Imana yashimye yuko ngo bagenda n'amaguru imyaka 40 ariko ngo ntibigeze bavyimba amaguru icakabi ngo barabantu just bakababaro ngo kugira ngo Imana ibigishe gusa yugo guca bugufi kuca bugufi kumenya guca bugufi kugendera mu guca bugufi nibashika ahandi hubutware nibashika ahandi hakomeye bazoce baca bugufi bamenye ngo ni Mungu ametenda haya ni Imana yakoze ibi kandi vy'ukuri cyari ikintu shima kuri CNDD FDD nuko no musi ntibibagira aho bavuye. Urabona yuko barakora ibikorane kabisa ubutumwa bukavugwa abantu bagahezagirwa koko je nta ntwaro nimwe narigeze je kuva nkura nta ntwaro je nabonye yabikora nkibi rero mu yandi magambo ni ikimenyetso cyuko by'ukuri ntibibagira aho bagizene aho bavuye ntibibagira ubugaragwa baciyemwo turiko tuvuga ngo gutegurirwa kubukomeye monami ni wagomba ko ubu umuntu akomeye emera nuko gutegurwa. Bibiri iravuga ngo nahinza haba ari inzahabu ngo ibanza gucishwa mu muriro ikagira igakuka kajya gakushe kakava si umunezero hari ahantu banza guca ugacugwa
ugacugwa bwa bwishimwe bwose bukakuvako kwakwishira hejuru kose kwakugara kose kukakuvako ukazoshika hahandi vy'ukuri uvuga ati ni Mungu ametenda haya, ni Imana yakoze ibi. Sinzi ko mva iki kintu burya abantu bose ego baciye ahantu hakomeye. Aho hantu hakomeye hariho abantu link no musi basubiye inyuma baravuga ati no kuri ndademissionye uzurabe les filles uno musi hari abakobwa vy'ukuri akabona yakenye akabona nta kuntu afise na akabona vy'ukuri n'ijipo yo kwambara n'ipataro yo kwambara iramugora agata yumva ngo hari haba diaspora agatavuga ati bari hareka sinoreka kwambara sha reka nambare reka ahubwo mundonderere just kubera ico kintu cyo kwanka ubwo bubabare bwo gutegurwa kugira ngo azashike mu bintu yarateguwe. Oro uza gusanga abarundi baravuga ngo yihuse kuvyara ngo ivyari bihumye. Sinzi kumva iki. Oro ni vyiza vy'ukuri kugenda uko Imana irikira gutwara kugira ngo uzushike hahandi iciza cyo gushika hahandi Imana yaguteguriye. Uza gusanga atamugwanyi ari nyuma yawe akugwanya. Genda urabe Yehoshafati amaze kugwana. Bibiri iravuga ngo Yehoshafati yinginga Imana gusa. Abonye abamugwanye hirya no hino. Bibiri ivuga ngo Yehoshafati maze ngo Imana imuha amahoro impande zose. Ku mipaka yose Imana imuha amahoro. Kubera iki Yehoshafati hari ukuntu vy'ukuri yagwanye aranesha kandi yaracishijwe bugufi kugeza yaho ikibazo kije yabwira Imana akavuga ati Imana jewe ntabara hirya no hino bangwanije maze ngo Imana ngo imuha amahoro kandi mwubakira igisagara amera neza impande zose. Reka ndakubwira ndatura ku muntu ngaha ngo impande zose guha amahoro muga wemere aho hantu je namanumva aro abantu bagutuka musumeno erere kwamenyo Imana kimwe buho warayakoresheje ubu ndabona ni bo abatakubona je turi kumwe ndakubona yuko imeze neza. So ni beshi ni bamenya yuko igihe cyose umuntu agomba kuduga ariko araduga menya yuko hazoba abantu bagukritika kandi igihe utateguwe uzova mu byo warimo kubera gusa amajambo y'abantu mugabo umuntu yateguwe ntarabibye ivyo abandi bariko baravuga ahubwo anaendelea mbere Yesu baravuga hirya no hino bakavuga ngo n'umukozi n'umukuru w'abadayimoni muga Yesu yaguma bandanya urugendo kugeza ngo kumusaraba makaratsinda Satani amwakora ufunguruzo makaraduga mu ijuru yambe kubwiza. Nico gituma mpanura umuntu wese hatera intego umuntu wese ntuze ikintu uriko ikintu gumva mu mutima gufasha abantu canke vision yawe business yawe ntuhagarike bandanya hazogera igihe ushinga imizi. Niko sinzi ko hari akabazo wowe ufise gese umuntu wese yo afise akabazo no kwandika muri comment birakenewe kugira ngo tubishure umuntu wese tuze turamwishura ku kibazo ciyo. Maître Ezekiel muratwigishije inyigisho nziza cyane muratubwiye yuko utateguriwe ibikomeye atahushika mu bisanzwe mfise numvume ngo nta nikibazo mfise ahubwo jewe numvume ngo noshima Imana kuko ndi mu bakorewe ibikomeye turetse nibi nkora ubu nkaba mu française suko nanje narinzi yuko no bikora canke nzobikora nuko mfise ivyo nateguriwe ego cyane nuko ndi muri babandi bateguriwe ibikomeye ariko ngira mbaze akabazi mbega iyo umuntu ashatse kumenya ko yateguriwe ibikomeye hari ukuntu ashobora kubimenya cyane. Abantu benshi bamwe ntibimenya ico bari mugabo sometime nkanje ndondeye tukicarana tukayaga ntakumviriza ndashobora kumva yuko you are not nturi umuntu ari simple nturi umuntu asanzwe
abantu benshi bariyizi yuko bazi yuko ataco bashoboye ariko ngomba gutera intege umuntu wari we wese ariko aranyumva yuko you are more than conqueror uri umuntu adasanzwe you are great aho uri great so uri umuntu akomeye reka ndaguha akantu gatoya gatuma umuntu ko mukabura muze murabe ifanta ya coca ifanta ya coca urabona uyitoye ukayitora ukayirumura nta kibazo guteza nta kibazo guteza ariko uzutora ifanta ya coca hanyuma uyijegeze umaze kuyijegeza amazi uyugurure ntuze uzokanguka kandi nutegera higa nawe izogutumukirako bizokwa kubera iki wacokoje ibiri ndani reka ndagwa kandi karorero sinzi kurabona narigeze kubona kera aka grenade n'akantu gatoya umenga ntaco ukora umwana akabonye we yo gakinisha n'umupira kibaza ngo nakaroke oro muri kajya kan indani harimo ubushobozi bwo kumara abasi harimo ubushobozi bwo kwica abantu benshi harimo ubushobozi bwo konona ibintu byinshi mugaba tawu gacokoje nta ushobora kumenya yuko kijya kintu coshobora gukora bijya bintu byose so nico gituma ndakubwira yuko abantu benshi vyukuri bari great barakomeye muri bo mugabo bananiwe kubimenya so barakeneye abantu vyukuri bashobora kubahishurira ibintu vyabo canke kuganira kugira ngo babatentege babankuraje muri ivyo bintu vyabo nawe ndazi kugira ngo ugeraho hari umuntu yaguteye intege cyane gose ego ndanamushimira vraiment I know ntishobora kugera ngaha ata muntu yaguteye intege ibikunda Maître Ezekiel ndagushimire cyane bivuga ku mutima kuri uratwigishije inyigisho wigishije uyu munsi iranankozeko kumengo yigishije jewe hari gihe umuntu aja gusenga canke aja muri église ijambo bigishije ukamengo bakwavuga we guhera kuri A jusqu'à Z ukamengo niwe rero inyigisho y'ino munsi umengo bavuze jewe gusa antuka natanguye no kwibaza canke no kubera dusanzwe tuzinanye ariko aramvuga nyene mugabo ndabitahura kubera ko no muri église iyo tugiye gusenga hari gihe inyigisho iza umengo ni wewe bariko baradoko ukumva ko ari wowe bariko baravuga ko ukumva ko woshima nyene igisho mukayitanga ndabashimire cyane sinzi ko mwamufisa kandi kantu mwokongerako nibaza yuko umuntu wese ico nokongera katocika intege atocika intege muco ari karakora n'abantu baba ariko baraguca intege hirya no hino ntiwocika intege bandanya buguzoshika bandanya aho hantu hari inzoka na scorpio mugumenye kubibamwo bandanya aho hantu humye hari uruzuba atamazi ataki ariko umenye kubibamwo buguzoshika ahantu hari amazi hari protection hari ikintu cyaco cyose uzokwisanga uri comfortable canke ari ahantu heza aho Imana yaguteguriye mbega akabazo kamwe gusa umbabarire mbega iyo umuntu ashatse yuko umufasha canke akeneye ubufasha yo batora gute yontora kuri WhatsApp yontora kuri apere ariyo 6601 16 6601 16 ntizinagoye 66 ubusa rimwe 16 ntizigoye ziroroshana mubandanye mwumviriza inyigisho zacu zirafasha zizofasha umuntu wese nivyo azoba arimwo merci beaucoup ciao